Umva ukuri. Kwihana nyakuri. Kwihana ni muri bimwe Imana yageze kandi bituma umuntu agera kugororoka. Iyo dusomye mu gitabo ca Matayo 18 umurongo wa 15 haranditswe ngo mugenzi wawe niyakugirira nabi ugende umushikire wiherereye, niyakumvira uzoba umwigaruriye, ariko natakumvira ujane umwe canke babiri, ngo ijambo ryose rize riringanizwe bivuye mu kanwa k'ibyabona bibiri canke bitatu. Natabumvira ugira ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo kuri we azobabaye umunyamahanga n'umutoza kori. Kwihana ni mu bimwe bituma umuntu yizigirwa kandi nawe bikamuhesha amahoro mu mutima. Umva ukuri rero, iyo mugenzi wawe akugiriye nabi, genda wewe yagiriye nabi ari wowe umusanga, umubwiza ukuri umubwiza ukuri mu vyo yagukoshereje, kugira ngo mushobore kwitatura ube wigaruriye mugenzi wawe. Natakumvira ujane babiri, natabumvira ujane batatu, kugira ngo ukuri kuboneke mu vyabona bibiri canke bitatu. Hariho kwihana kuvyo umuntu yibye, kugira ngo bigaragare ko yihanye, bisabwa ko uwo muntu asubiza ivyo yivye. Mu gitabo ca Ezekiel 33 umurongo wa 15 umva ukuri. Umunyabyaha agasubiza ingwati nyeneyo, akagarukana ivyo yambuye, akagendera mu vyagezwe bihesha ubugingo, ntagire ibyo agabitanya akora, nukuri azobaho ntazopfa. Iyo uziko iyo ukeneye kwihana ariko ukaba warivye, subiza ivyo wivye. Hari abantu bagenda gusenga ariko mu ngo zabo bafise ibyo banyaze. Hari n'abandi bantu usanga bavuga ubutumwa ariko mu byo bagenderamwo ari byo banyaze abandi. Ukwihana nyakuri iyo wibye no gusubiza. Umva ukuri. Mu gitabo ca Luka igice ca 19 umurongo w'8, Zakaya amaze kubonana na Yesu yasabiye kusubiza ibyo yibye abigwiza inshuro 4. Umva ukuri rero, kugira ngo Imana ikwemere waribye, subiza ibyo wibye. Umva ukuri. Hari abantu bigize kwakira ibibazo by'abari mu isi. Yesu niwe yavuze wenyene mu gitabo ca Matayo 10 umurongo wa 28, aravuze ngo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu niwe wajejwe kwakira ibibazo by'abari mu isi, niwe wajejwe kwakira imitwaro ituremereye. Iyo ufise uwo wacumuye ko no musange nkuko ibyanditse byamaze kugaragara. Naho iyo wacumuye ku Mana, Matayo 6 umurongo wa 6, genda mu cumba cawe ahiherereye usange Yesu umusabe imbabazi. Naho iyo wakoshereje ishengero, jimbere y'ishengero urisaba imbabazi. Naho byo kugenda ku muntu ukamwaturira ibyaha wakoze ngo aguharire, ntabwo ibyanditswe byera bibyemera. Iyo risonye mu gitabo c'imigani, igitabo c'imigani 29 umurongo wa 6, igitabo c'imigani 23 umurongo w'9 haranditswe ngo witature na mugenzi wawe ariko ntumenere ibanga uwundi, kugira ngo uvyumvise atakwambika ibara itazokuvako. Abantu benshi bakunda kwakira ibyaha by'abantu, baragenda bakababwira ibyaha byabo, mu nyuma ejo bazogaruka babivugishwe ko ube wambaye ibara. Dusanga Yesu ugwete gwa mbere gwa Yohana igice ca 2 umurongo wa 1, Yesu niwe mpongano y'ibyaha by'abari mu isi, nta wundi muntu azejwe kwikorera ibyaha. Umva ukuri rero, zinyura mu ntambwe zitatu zo kwihana. Iyo washwanye n'umuntu canke ukamugirira nabi, umusange. Iyo wibye bisubize. Iyo wakoshereza Imana, isange mu cumba wiherereye wowe ubwawe, nayo uyaturira ibyo wakoze byose. Iyo wakoshereza ishengero, risange uryaturire udacishije ku ruhande. Nayo ibisigaye byo kugomba guhishira ibyaha ntabwo bizoduhesha ubugingo. Umva ukuri rero.